Kaze mu kiganiro umutekano. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uno musi tubashikiriza ibijanye n'umusi mukuru w'isakramento Ryeranda ry'Ukaristiya, ukaba uhimbazwa muri Eklezia Katolika mu kwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe. Kuri uwo musi inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi baraja hamwe bagahimbaza uwo musi mukuru, aho basangira inkuka ya misa, bakagira urugendo Ryeranda, basangira n'agatutu, aho inyuma yo gusangira amasakramento basangira n'amasaka. Mu nkuka Ryeranda y'imisa yabereye paruwase yitiriwe umweranda Paulo wa kabiri, iri mu Ngagara quartier 9, cegera ca musenyeri ariwe yararongoye iyo nkuka ya misa y'uwo musi. Musenyeri Anatole Ruberinyange arasigura ko Yezu ari muzima kandi yitanga wese mu isakramento ry'Ukaristiya, kandi ko ubuzima bw'umukristu bwubakiye kuri iryo sakramento, aho Yezu yigize umuntu yitanga ngo akize isi. Ukaristiya tuyita isakramento Ryeranda kuko nivyo amasakramento yose ni meranda, ariko Ukaristiya tuyiha ikibanza kidasanzwe kuko ayandi masakramento yose urayaronka turiko duhimbaza isakramento ry'Ukaristiya mu nkuka y'imisa, murabizi. None duhimbaza isakramento Ryeranda gose y'Ukaristiya, tuba dushaka kugaragaza ingene iryo sakramento rigize mu ncamake ubuzima bwose bwa Kristu, kandi Kristu wenyene muri iryo sakramento akora ca gikorwa co gutanga ubuzima bwiwe bwose ngo adukize akize isi. Murasoma muri Matayo igabane ca 26 karonka 26 gushika kwa 28. Yesu agira ati, akire murye, iki n'umubiri wanje, akire munywe, iki n'amaraso yanje. None rero avuze gutyo si muri kahise, mu nkuka y'imisa. Ayo majambo sa muri kahise ni habari, niwe nyene aba ari ryo jwi ry'umusaserodoti agira ati akire murye, ikintu umubiri wa akire munywe. Ubwo nye niwe habari Yezu. Murumva turasigwa none ubu Yezu abari muri twebwe atwitangira, twumve yuko yadusigiye ikintu kidasanzwe, iki ntigisanzwe, iryo sakramento ntirisanzwe, agaruka muri twebwe akabana natwe igihe cyose tuje mu misa, kandi muzima, kandi yazutse afise umubiri uninahaye. Muce mwumva ko ubuzima bw'umukristu bwubakiye ku Ukaristiya, kuko ufise Yezu uba ufise vyose. Arasigura kandi ko inkuka Ryeranda y'imisa, aho abakristu bahimbaza isakramento Ryeranda, ari akaryo keza ku mukristu ko gukengurukira Imana, ko kuyihereza wese nka Yezu yitanze atiziganya, ko gusangira arico kimenyetso c'ubumwe bw'abakristu, kandi ko uwa Kristu ayongera akaronka ubutumwa bwo kuba ishusho ya Kristu muri bene wabo. None rero murahazi ko mu nkuka y'imisa duhimbaza Ukaristiya nyene ni akaryo kugira umunsi mukuru gukenguruka. Iyo Mana yamitugirira ivyiza vyinshi, mbega uravye ivyikugirira woreka gute gukenguruka? Inkuka y'imisa nakayukengurukira Imana yamitugirira ivyiza, itubeshaho uko bukeye uko bwije, imenya ico ukeneye, igukingira ibi na biriya, ikagume kuja imbere. Iyo Mana no kuyikengurukira. Hanyuma mu nkuka y'imisa kandi nakaryo keza kuko kwifatanya na Yezu yitura Imana uko ari wese. Inkuka nzima Imana ikenguruka, muguri mu nkuka y'imisa wifatanya na Yezu mu kwihereza Imana,
urifatanya na Yezu kandi wihereje Imana ukuri uwifatanije na Yezu Imana irakenguruka. Haba mu nkuka y'imisa turagira n'umunsi mukuru wo gusangira, umunsi mukuru wo gusangira. Mwumvise mu gisomwa cya kabiri bari umutumwa kwandika abanyekorenti rya mbere agira ati umukate mufungura n'umubiri wanje, musangira Yesu, musangira umubiri wa Yesu. Umuvinyu musangira amaraso ya Yesu. Turasangira umunsi mukuru wo gusangira, dusangiye Yesu. Murumva twese duhurira kuri Yesu, dusangiye Yesu, maze Yesu dusangira tuhurira kure tuhagira umubiri umwe muri Yesu. Dusangiye Yesu, murumva twese duhurira kuri Yesu, dusangiye Yesu, maze Yesu dusangira tuhurira kure tuhagira umubiri umwe muri Yesu. Tugira umubiri umwe muri Yesu, uko dusangira reka twungire ubumwe, niko tugira urunani. Umunsi mukuru gusangira so gusangira iby'Imana gusa, nuko gutuma kujya gusangira n'ibindi byo mu buzima na mugenzi wawe. Uri umukirisu aje mu misa usengana umutima, uva mu misa unyuzwe wumva ko Yesu yakungiye ubumwe, mwasangiye umubiri wa Yesu. Yesu yabagize umwe mwese, uva kuja kubaka ubumwe. Hanyuma imisa tuyisozera, umwe wese arungikwa kujana Yesu ahabana hagendera. Tishenguruke turashikanye uwo Yesu tuba twakiriye, dutumirwa abayatwuzuye ari muri twebwe n'akaryo ko kumushira abandi. Bwa bwiza bwiwe aba yabuduhaye, gusa mu mwiza mugasa. None ucutuma kuja kuba ishusho rya Yesu muri bagenzi bawe. Umwibutsamana mukuru mu gipolisi cy'u Burundi Umune Generale Pascal Barampiga arasigura ingene uwo munsi mukuru watanguye guhimbarizwa hamwe mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi. Mbega uyu munsi mukuru watanguye ryari, watanguye gute mu nzego zo kwivuna abansi umutekano? Abakurambere muri izi nzego murazi ko ubutumwa bw'ubwibutsamana bwatanguye kera cyane. Mbajije abakurambere batuboneye izuba, baragira bati ubwibutsamana mu gisirikare igipolisi nticari bwatangura ico gihe, bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe, si vuba. Hanyuma mu bihe bitoroshe Eklezia yaciyemwo muri buno Burundi bwacu, murabizi haragezaho amashengero cyane cyane Eklezia yugagwa, maze ubutumwa bw'abibutsamana buraheza burahagarikwa nabwo nyene mu Burundi. Niho ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri wari yafashe ubutegetsi ico gihe, akoranije muri kozeri morale Igitega abasirikare baheza bakamusaba bamubwira bati nyiricubahiro turagusabye uduhe kado ya mbere mu gisirikare c'u Burundi. Iyo kado nayo ntisi yindi, bagize bati tugarukanire ubwibutsamana mu gisirikare c'u Burundi, tugarukanire ubwibutsamana mu gisirikare c'u Burundi, kuko bari bazi ico ubwo butumwa bumaze bubamariye.
niho rero yaheza akandikira abepiskopi b'Eklezia Katolika abasaba ko borungika abibusamana mu gisirikare c'u Burundi. Muri 1994 niho ubwo butumwa abibusamana ba mbere inyuma yo guhagarika ubutumwa mu gisirikare bw'abibusamana batangura, maze batangura hariho ishuka kitameze neza hagati y'abasirikare hamwe n'abajandarume. Icyo gihe hari ishuka kitameze neza, maze leta iraheza igira iti abasirikare n'abajandarume ntiboshobora kutaba mu bumwe, baca bategura umunsi mukuru uzohora ubahuza kw'igenekerezo ry'icyo gihe wahimbaza igenekerezo ry'indwi ntwarante buri mwaka. Abibusamana bamaze kubona icyo shuka kitameze neza, bakabona intambwe ya mbere leta iteye, bakabona kandi ko leta hageze n'igihe igira iti reka abajandarume n'abasirikare batwagwe n'ubushikiranganji bumwe, nabo bagira bati reka turondere ico twofasha, ico twoterera kugira ngo abasirikare n'abajandarume banywane mu kurangura imirimo yabo ya misi yose. Ngaho rero aho baca biyumvira ko mu kwezi kwa gatandatu ku munsi mukuru w'isakramento Ryeranda, ku munsi mukuru w'isakramento Ryeranda ariho bohuza abasirikare hamwe n'abajandarume bemera Kristu umukama we soko ry'ubumwe, kugira ngo aheze abungira ubumwe abakomereze ubumwe. Aho rero igipolisi kivukiye umugenzo warabandanije, murabona ko gushika n'uyu munsi turi hamwe abapolisi n'abasirikare kugira ngo dukomeze ubwo bumwe hagati yacu, dukomeze uko kunywana hagati yacu. Ubwa kabiri nifuje ku izina ry'abibusamana ko twoheza tugakenguruka. Abibusamana turakengurukiye cyane abiyumviriye bagashigikira ko ubutumwa bw'abibusamana bwobandanya mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, bafatiye ku kamaro kanini cyane ubwo butumwa bumariye abapolisi, abasirikare n'imiryango yabo. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse aributsa abari mu bushikiranganje bw'umutekano n'abari mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi basenyera ku mugozi umwe, kandi ko yifuza ko bokwama buzuzanya mu byo bakora bisunze ijambo ry'Imana. Agomba nibutse ko mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano n'umushikiranganje bwo kwivuna abansi dusenyera ku mugozi umwe kuri principe ya complementarite, turuzuzanya. Abibusamana bo mu gisirikare, abibusamana bo mu nyamiramabi yifuza ko baba umwe koko, ico umwe abuze uwundi agifise akimuhe. Ico mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano dufise mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi batagifise, twese dukorera mugabo umwe, tugihanahane cyo kimwe nico bafise natwe tudafise. Ntaco dufise dukora nko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kidafise aho gifatiye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Ni inzego rero tuvuga coro frere, bisaba yuko abavukanye babavukanye nyene. Twebwe dufise principe d'action yitwa principe de complémentarité. Ibyo dukora byose ku nyungu y'umwene gihugu, twisunze ijambo ry'Imana, twisunga ibyo Yesu Kristo adutegereza
nta nkeka ko tubikoze neza umwenegihugu wese azobonamwo urukiza mu bikorwa byacu twese. Aributsa kandi ko abari mu nzego muri izo nzego ari abasuku b'abenegihugu atari abakozi ba leta nk'abandi bose. Nagomba kandi nibutse ko abo dusangiye ibikorwa vya misi yose turi abasuku b'abenegihugu, ntituri abategetsi. Ijambo ubutegetsi twarayihevye, ntituri abafonctionnaire. Abafonctionnaire ni fonction igiti, twebwe ibyo sivyo turimo. Tegezwa kuba abasuku b'abenegihugu, serviteur. Uwo binaniye bizaba bimugoye kandi ntazombatse. Ku rwego ndimwo tuvuga tuti tube aba serviteur, abasuku. Nyakubahwa mwibutsamana mukuru mu gipolisi yashize ko nirindi jambo benshi baryumvise naryo nsubiramo. Yarivutse mwaryumvise. Ico nemeza kandi nkemanga nuko twese n'uwo batarabona ko yoba umusuku muri izi nzego yohindura buke buke bataramuhindurira. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Arete Ribere Mutabazi arasaba abari muri izo nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi ko bakwama bakomeza urukundo n'ubumwe nk'uko Kristo abisaba. Kw'izina ry'ubushikiranganje ndongoye no kw'izina ryanje nyene twongere twemerere abasirikare, abapolisi n'abibutsamana baturongoye mu vy'umutima ko tuzobama hafi muri byose, ibyo gusenga bidasigaye inyuma. Tugasaba namwe bakristo mwese na cyane cyane abasirikare n'abapolisi gukomeza urukundo hagati yanyu, mugendere ubumwe dukomerezwa na Yezu mu isakaramentu Ryeranda. Murazi ko shetani yamye irwanya Yezu, na twebwe abakristo yama ishaka ko twama mu njyane zidahera, ari naco gituma mu kwirwanya twokwama dufatanye mu nda nk'uko Yezu Kristo abidusaba. Mu bakristo bari muri izo nzego basanzwe bari ngaho baratanga insiguro y'ugo rugendo Ryeranda ko ari Yezu abasuye kugendera igihugu ciwe, ko Yezu yigize muto akabana n'abantu. Uyu munsi mukuru ubwa mbere nobibutsa yuko ari Yezu abaje kutugendera kandi turamana, ariko n'umunsi yongera kuza kutugendera akadukabura mu mitima. Ni naho mubona tufata inzira tukagira urugendo tugaca ahari impangu z'abantu tugahagarara, Yezu akazigendera ni mu mitima yabo duhura bose, n'imitima yaba bariko baragira urwo rugendo bose akajamwo akabagendera akabakabura. Niniya cyane kuko isakaramentu Ryeranda riratwigisha rikadutahuza ubuto buto bwa Yezu yigize mutoyi kugira ngo ashobore kubana natwe. Ego hanyuma we nyene mu bisomwa mu nyigisho ziwe nko mu byo twasomye n'iki canke twigishijwe aravuga ngo nukuri ndabibabwiye ubutari y'umubiri wanje ntanywe n'amaraso yanje ntazoronka ubuzima kandi ubuzima bubeshaho. Rero Yezu Kristo niwe buzima bubeshaho, ni nawe ntango y'ubuzima bwacu akaba n'iherezo ry'ubuzima bwacu. Yezu Kristo niwe yabaye intango y'ubuzima akongera akaba n'ubuzima bubeshaho hagati yacu mu kubana natwe mu kintu gitoyi twebwe nyene tudashobora gutahura, ariko dukoresheje amaso y'umutima n'inyigisho duhabwa n'abasaseredoti tugatahura neza yuko ubuzima bukubiye muri kajya kantu nyene mwebwe mubona yuko umenga ni gatoyi, ariko aribwo buzima bubeshaho. Major de Police Apoline Nikimpaye arerekana igituma abapolisi n'abasirikare nabo bahimbaza uyu munsi mukuru aho bihereza Yezu kugira abafashe mu mirimo yabo ya misi yose. Mbere yuko ibinyamiramabi n'umwene gihugu n'umuntu nk'abandi agenzwa na Yezu, nico gituma ahubwo munibuke yuko Yezu ari nye n'ingabo, zirya ngabo bavuga n'abasoda n'abapolisi barimwo. Ni naco gituma
twese tuja hamwe n'abandi bene gihugu kugira ngo tumwugururire imitima yacu mbere adufashe mu mirimo ya misi yose kuko murazi yuko uri kumwe na Yezu nta cananigwa kuko twebwe turi ibikoresho vyiwe ahubwo tuje imbere nk'abandi mu mirimo yose turanguye murazi yuko twegereye abene gihugu hariho ututugora hariho igihe tudatahuranye Yezu ni wahibera nico gituma ahubwo inyamiramabi yategerezwa kwakira Yezu gusumba abandi kuko twese turamukeneye ariko inyamiramabi mukeneye ku buryo bwiharije kubera akazi isanzwe ijejwe Yezu tutari kumwe ntaco twokwishoboza nico gituma inyamiramabi ni umuntu nk'abandi abahora bavyibaza na jewe mu kwinjira mu nyamiramabi naguma nibaza kuko kera naregera bariko baragira isakaramentu Ryeranda nkaja mu mihari ariko ncindira nkiyumvira nti mbega ubwo mu nyamiramabi sinzohava nsanga atabiriyo ntashobora gusenga ahubwo nasanze basenga turafise abamonye nasanze dufise abadufasha turegera Yezu nk'abandi turegera Yezu kandi aradufasha muri byose arahamagarira abari muri izo nzego batarakira Yezu Kristu nk'umwami n'umukiza wabo ko nabo mwakira kugira yame abamurikira mu byo bakora abataramwakira ahubwo ndabahamagarira kumwakira kuko ni wafasha tutari kumwe nta na kimwe twokwishoboza nabivuze nibamwegere bamwakire bamwiture bamusaba ahubwo ku akazi kose akarongore twebwe tube ibikoresho vyiwe aje imbere natwe dukurikire niho mbere tuzoshobora no gutunganiriza abo tujejwe neza turi mu bene gihugu ahubwo bakatubonamwo yuko ari Yezu yibereye ngaho ni naho tuzoheza tugakorana neza nk'inyamiramabi nziza yegereye Yezu. Tuti bagenzi muduteze yompi ikiganiro cyacu kigarukiye ngaha naho ubutaha.